Oh, oya rero. Bon, amasoro unyihanganire. Sinenzi ko bimeze gutyo unyihanganire. Twihangane abakunzi ba Active twihanganire. Sinashaka umuriza umutumire wacu. Muga vyashitse. Bishitse uwo wemera ukumva yimariye n'ubundi wo vyakira gute? Tumva no se ano canja mu bitaro. Nukuri? Noshinja mu bitaro direct. Urumva wewe na FAMBA ni biki? Sinda kwishurire wewe na FAMBA bijya bintu byari biki? No comment. Sa? Kunzi ba Active ngo no comment. Aro munavuze no comment bisigura ko mu banzi bose baranzi mbe no kwishuri kenshi kwa naragasaze banyita ngo ndi rucenge. Kwa nacenga nyene ucubimenya. Hello turi mugwi MCC. Twashaka kubatumira muri concert y'amashimwe Voice. Izoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Kuri CLMX Odeon Palace. Isaha ni 16h gushika 19h. Hazoba hari abaririmbyi badasanzwe batumiwe nabo muri amashimwe Voice. Kwinjira na amafaranga make cyane ibihumbi 10. Turabatumiye mwese. Nta mpamvu nimwe mufise yo gusiba, abwira mugenzi wawe, abwire mugenzi we tuze tuhahurire. You are welcome. Jambo niwe. Hello mwaramutse mumeze neza murakomeho muherereye natwe turameze neza. Aha ni kuri Active ya TV yanyu yandi bazanira vya bindi vyose mwifuza ikabibashikiriza. Uno musi rero twabazaniye umutumire abantu benshi bafise ko amakenga menshi bafise ko ibibazo byinshi bifuza kubaza bakabura aho babikura nkuko no muri Active dufasha abantu badashobora gushikira babandi bafise ko ibibazo twero twagerageje tumushikire tumubaze hariho n'ibindi usanga tutazi akabitubarira kubera iki umuntu ni munini umuntu ntamenye undi cyane ariko we twamara kumubaza arishura ibibazo byinshi abanywanyi bafise abanywanyi biwe abanywanyi ba Active n'abandi bose baturaba turabahaye ikaze. Murakoze. Ni sawa? Yego turameze. Meze neza? Yego ndashimye. Ndabona meze neza. Ndabona ibintu ni muwaki. Ego. Jo mnambye mbati tuwo mumome kwanza baba babita bande mwitwibarira abakunzi bako baturaba. Okay, je akazina kanje nitwa Nyongere Anne Marie. Kenshi benshi banzi kuri Ivan. Izina ry'ubustar. Ego Ivan. Hamarera Ivan ndabona bimeze neza. Ivan araberewe. Cameraman nkorera umuti wana nyerekera abantu ku Ivan nje ndabona yaka. Mbo hama natwe tumeze neza hama kandi wakoze kutwitaba. Bon hama ndafite ibibazo ndakubaza 2 3 dutera inkuru. Ivan wewe umuntu yomenya Ivan presentation yawe Ivan ninde Ivan afite imyaka ingahe Ivan kugira tumenye Ivan turashaka nyine twibarire kuko dufite ibintu byinshi twibarira abantu turibarira dushaka rero uno musi twamutumiye Ivan wenyene atwiyereka twibarire. Ivan umuntu asanzwe umuntu akora ibikorwa byose nimba ushaka mu bintu byose amasinema iki amavideo hama nk'abandi umumama w'umwana umwe. Wow ukabise uri umumama w'umwana umwe umwana wakaba yitwa nde? Cyubahiro Akim Junior turamufise Akim Junior yiyumve yuko ndazi umuntu yego Akim Junior mugenzi wacu hama rero Anne Marie mfise ibibazo bikeya gusa ndakubaza ewana ibibazo bitreninze ukuntu wewe na BEL CHRIS. Umuntu yitwa BEL CHRIS uramuzi? BEL CHRIS ndamwumva. Uramwumva? Jewe naribone kuri réseaux sociaux BEL CHRIS mengo murafitanye imigenderanire. Okay nta byinshi novuga kuri BEL CHRIS ni umujama tu muga benshi bazi ko tuje nawe turi mu rukundo ariko nta na kimwe duhuriye ko vraiment yari umujama yarambaza ati uku bashobora kuja muri video wanje kandi no muri baramfira nje na mu video ariko kubera nyene bwa bumwe nyene gufashanya n'ibintu bisanzwe ariko je sinita ku majambo abantu bavuga. Ego wewe na BEL CHRIS nta kibazo n'ubugenzi ariko abantu bavuze menshi umuntu arabareka none nko muri ndirimbo baramfira duhagarare kuri baramfira mukicara nyene baramfira kumva ko nyene none ntiyashaka kuza akantu kavuga ati yo manager amajambo ugasanga yo wafirinze nyene winjiye mu rukundo. Si ibintu ni ibintu nyene abastar urazi ko bafise ibintu byinshi uko yavuzemwe abantu benshi no muri Jamerina urumva nijya base nijya ntuze twakuranye
nitwa Merina benshi bazi ko iryo ndirimbo ya Merina yaririmbiye je ariko si jewe benshi nibyo bazi yego kuko muri Merina nijya nyene baramfira bazi ko yashizemo Merina benshi banzi kuri Merina bazi ko je na BEL CHRIS dusohokana ariko n'ubugenzi bisanzwe ko je mu buzima kenshi nifitiye n'abajama n'abahungu abanzi bose barabizi jewe kweri ubujama bw'abahungu vraiment ariko mbaje ati urashobora kunja mu gikorwa cyanje nkamfasha nkuko nyene kumufata mu mugongo mu kirundi citswe babivuga kuko mu buzima no gufashanya umuntu n'ubundi aho umuntu muhura n'uyundi rero abavuga je nta na kimwe bimbwira kuko jewe je na BEL CHRIS n'ubujama tu vya BEL CHRIS vyaraje birahitinga wa biraza mu nyuma nzamva n'uwundi ngo agasuguru ngo akagabo k'ubwanwa wewe na FAMBA bijya bintu je narumiwe ndavuga ndumvirize ndavuga okay none wewe na FAMBA kuko harageze stade mugwana biraba ibintu birebire ndavuga okay mva rero ko abantu benshi bagize rero ibibazo byinshi abantu barigize amakenga menshi barashaka kumenya wewe na FAMBA nibiki sindakwishurire wewe na FAMBA bijya bintu byari biki no comment sa kunzi ba is active ngo no comment aro munavuze no comment bisigura ko nzobishura hanyuma uzotwishura hanyuma uratwemere ko twagutumako uzotwishura ico kintu yumva abantu mwibaze yuko BEL CHRIS bagendana BEL CHRIS n'umugenzi wiwe BEL CHRIS nakindi kintu bahuriye okay hama rero ivya FAMBA navyo no comment bavyumvise uzovyishura mu nyuma uzovyishura hanyuma okay hama no kufisa umwana uri marié je ndi muhira uri muhira byarashitse ufise umwana muga uri kwa mama hama mu buzima busanzwe ukundiki je mu buzima bw'abantu ndakunda kwiryohera cyambere ego kwiha amahoro ego sishwara n'abantu singira gute mu banzi bose baranzi mbe no kwishuri kenshi kwa naragasazi banyita ngo ndi rucenge kuba nacenga nyene ucubimenya okay abo twiganye bose barabizi kuko je nagasazi kandi nubu kiretse nyene umuntu wavyaye arakura mu mutwe ego umuntu amaze kuba umumama utegetswe guhinduka kameme muhindura kindi naco ndakunda nyene gusenga ego gusenga nivyo abantu bose dutegerezwa gukunda gusenga dutegerezwa kubaha Imana hama muri ako kazi kawe ku video queen canke muri filme ni giki ukubona kikubera ingorane hamwe uvuga ati eske ibi bintu nabigiyemwo ndabibona kumbera ingorane kubujanye no kukina hole yo baba mara nka hall canke muri famille ugasanga bamwe muri famille barimenye kuko nakunda ibintu byo kuja mu bintu by'imiziki natamba ibintu by'imiziki kandi kuva kera no kunkubita barabinkubitiye mugabiranga narakunda no gukina ibintu tukira abanyeshuri hari ibintu twagira by'ubuteyatwe kwishuri muhira nta kibazo ariko nk'umutipe dusohokana nje bimubera ikibazo umutipe urumva uri en couple kubera abantu bava bambaza ati ewana gakobwa ugiye muntu mwakoranye ikiganiro turashaka inimero ugiye muntu bimeze gute uri en couple uravyemera urashaka kuzoduha umwanya ukamutwereka ntakunda ibintu by'amarezo sose ntabikunda ariko kandi urumva na papa wo mwana canke n'uwundi n'uwundi apana papa w'umwana okay ariko ni nka se nawe nyene uko namufasha n'ubundi kuvyara si kuvyara gusa kuvyara no kurera uwo papa umva nahari amaze kwitwa papa wa Akim Junior yuba hama ndakubaza uri muri clip hari ukunje mbona ibintu muri clip ntabirabishamatse ugasanga umuziki umuntu yatamvye bafashe ibintu bijya bintu nubo bubona yuko hariho ibintu muba mwahurijeko ego n'ibindi kubona babona ko menga clip yishaga uryoha hari ibintu kwera nanje binsintaza kabisa ego kuko murashobora kuba mwavuganye nk'ibintu kwambwa ati je condition ndaguhaye namba ari uku nuku kandi ukavyemerana mugaho gasanga mu clip ari abantu bahura n'ingwane nyinshi cyane utari umukobwa uhagarara ko uragira ikibazo bo murashobora kuvuga ati jewe nukuruki naho nje gukora iku nuku nashobora ko nokora hari ivyo ntokora sinova nje imbere ya kamera namba ama pièce ntibikunda mugabo mubo
mu bashira mu clip kweri jene baranyumvira nta munsi barashira mu clip nambaye DPS aya ivyo urumva yuko utobishaka kandi n'umuco w'ikirundi ntudupermeta kugira ibintu nk'ivyo. Hama muri carrière yawe wifuza kuzobiki, wifuza kuzokora iki? Kweri nifuza ko norera imfuvyi ko ndakunda abana bo mwibarabara sana. Ego wifuza ko Imana iguteye iteka ikaguha uburyo norera imfuvyi ko naje ndi mu bantu naje nakuze mbona umuvyeyi umwe ndumva nanje ko nokora ufasha abandi bana. Imana ibiguhera umugisha rero si vya bose niyo nindi mpano. Hama bishitse nibisanzwe twese twakuze dufise umuvyeyi umwe kandi nibazi ko ufise mama ufise papa. Oya rero bon hamasori unyihanganire sinenzi ko bimeze gutyo unyihanganire. Twihangane abakunzi ba Isactive mutwihanganire sinashaka umuriza umutumire wacu muga vyashitse ariko natwe nuko bimeze natwe wasanga twakuze no muvyeyi umwe tudafise abavyeyi babiri. Hama uribaza ko nko mu myaka 3-4 mu myaka 3 dufate 2-3 uzoburiye ku ruhe rwego ushaka kwiyumva umeze nkande? Kwiyumva yego wifuza kuba umeze gute? Je nifuza kwanza bandi mu mama nyene fise ibyanje ntahamwo nibitaha hanze kugira nanje mere nk'abandi. Imana iguvyumve. Hama inzoga iyahe wo bukunda kunywa? Zarakunaniye gusa yakunda beshi. Warakunda beshi ariko mva navyatinze biranga. Birashobora gushika ugasohoka ugatamba gusohoka kuja muri boîte. Uko deja avuze ko ukunda kwiryohera umuziki urajam ijana jenye natamu turi kumwe. Ego ngiye kwiryohera kuko ubuzima ubu ni buto. Ego. Hama ikindi kibazo mfise. Shalom ni Eden Banga kuva muri Rebo y'amashimwe Voice. Nashaka kubatumira muri concert yitiriwe amashimwe 2022. Hazoba hari abatumire batandukanye MTC Alvera Muhimbare na twebwe nyene tugize amashimwe Voice niho tuzoba turi. Apere nibigira John Giraneza Thierry Rakoze twese tuzoba duhari ku bwanyu. Murahawe kaze cyane ntimuzosibe bizotangura saa 10 gushika saa 1 z'ijoro. Kwinjira n'amafaranga 10,000, VIP 30,000, ushaka kuduterera azoba ari ku mafaranga 50,000 kuduga. Hariho akabijya ku bantu bazogura itike avant yuko concert iba bazogabanirizwa amafaranga gushika ku bice 30. Murahawe kaze cyane muzoze muri benshi mwaraheza. Bishitse ugahura kibazo kigoye kwishura ivyumvire neza. Bishitse ugahura na papa w'umwana wawe ari kumwe n'undi mumome ubifata gute? Bon hariho ibintu kweri nobabara mugabo sinobabara cyane ko mu buzima busanzwe je umwana ari muhira ntacabuze kandi si ryambere n'irya kabiri tuhura nabo bari kumwe canke nkabo kuko atamigenderanire mugirana. Imigenderanire dufitaniye vraiment. Ahubwo umba kumbwira ati bishitse muri un couple kama uwo muri kumwe oya uyo sino kubaza gukyo uyo no cenda kubaza ati bishitse uwo wemera ukumva yimariye n'ubundi wo vyakira gukyo tumva no se no canja mu bitaro nukuri no canja mu bitaro direct urumva birashika nyene ugasanga umuhungu nk'ubunya agiye nk'ahantu sava kusanga ntazogaruka nanje nta buryo bwo kumusava ngo ngende ugasanga birashitse nyene ararongoye. Nibera bimutera ikibazo kujya kumumva ngo BEL CHRIS muri kumwe Maria muri kumwe na FAMBA bari kumwe nande kandi yumva ko dakunda rezo sose nibaze ko bimukomeretsa bishobora kuzoba bari intambamyi mu rukundo kwanyu. Ego ngo kubimburiza nimwe ntmaye ikiganiro muri Isaac abandi bose mu mandabiri ikiganiro. Uti rero Isaac TV yagiriye ibako ryo kuganira nawe. Ego. Wari warahagaritse? Narahagaritse ku by'ibiganiro kweri yarabimbujije. Yarabikubujije. None wibaza yuko kurongorwa ni atari umuntu yarongowe nyene ukandi umugabo wese afise ko nategeka mu rugiwe
none wumva yuko ntabikunda deja urumva ko uzoheba nyene uheba ivyo urimwo vyinshi urahevye ukumva uzocuja mu buzima busanzwe ntituzosa kuza turakunda ku ma réseaux sociaux uti rero uzohindura ibintu vyose uhagarika ibintu vyose kubera urukundo rwawe kubera ubuzima bushasha uzoba wahisemo yego ndumva menga nta bintu by'ama réseaux sociaux nasubiraho none uhora birabishika ukiyumvira nk'ibintu vyabaye kuri we na BEL CHRIS umunsi azobibona canke mumaze kubana ugahura n'abantu ukazavuga ati wamushira BEL CHRIS aramaze no kubibona si rimwe si kabiri aca ahora bikubwirako yarabimbwiye kuko nyine arabizi ko namubwiye ati je nuko gusa nyene yaravyakiriye kuko ntabwo twigira tunabishwanira ariko ivya FAMBA tubwiye ko ari no comment umugabo urumva ko wavuze ko utadosora kugaruka kuri réseaux sociaux nimbaza ko uzotwemerera kugira ibintu vya FAMBA navyo bive mu nzira muranza mugene mu bimubazi gusa nzobaha inyishu uzoduha inyishu umva ntitwagukenera mu kindi kiganiro uzotwitaba yego ntanakimwe nzobaha inyishu kuko nimwe mwa kuko aho narinze mvuga no comment seke nzobaheze inyishu yavyo muga nta kindi kiganiro nosubira gukora icyo yanyu nzokibaha muga nta handi nasubira kuja gukora ikiganiro inyuma yo kugira ikiganiro urumva ko atakindi kiganiro uzosubira gukora nta yindi clip uzosubira kujamo iby'ama clip yo narabihagaritse atari kijya gusa nahagarikize kuri ryantu ze irya nta myaka ijana nta yindi ndasubiramo nta myaka ijana uzomara nta yindi ndasubiramo birabishika ukiyumvira ati je nzoba umumama kandi n'uburi umumama kwanza uvyare n'abandi bana sivyo hama bazozabona irya miziki uzobasigurira gute umva nyene umwe wese nawe nyenzo babwa ati mushike mu rugendo ari ndimwe namwe muzovyibonera kuko namwe nzofata kuko naje nabona narabiciye nta mwana umwana uwanje azi ko nzomuhanura tu kuko nanje nabiciyemo mbona ko abikunda sava kuko nta mwana je nzobuza gukina sinema nta mwana wanje nzobuza gukina umuziki gusa nzobaha impanuro bishitse nawe kagira intuze mwuga nk'uwo bagashaka kuja muri clip shaya ari umukobwa naje nuko nyene bampanuye nyene ari ntumva nabundiho nawe nyamburiye nawe nyenzomureka ko naje narabiciye ariko uzowagerageje kubihakana mu ijambo rimwe ntuzemera umwana wawe ko aba mu video queen kiretse nyene nawe nyene abyikundiye naramuhanuye akanka ko naje barampanura ndarakubiswe mugabo ubu nanje ngeze aho nvuga ati ibyo bampanura nibyo nta bindi nojamo ni kibazo cyo kutabibona mu inyungu canke ni ingorane uhura nazo mu buzima busanzwe oya barahemba n'ukuri bamwe mugasi bose mugabo hariho imyaka ugeramwo nawe ukicuza ibyo waba waraciyemo yego birashika burya ukavuga ati ibintu je ndabona ko bitari vyiza ubu ndageze aho mvuga ati ibintu naciyemo si vyiza kuko nabyo barabimpanuriye barabinkubitiye mugabo nanje aho ngeze ndabona ati n'umuntu ambonye mbwe wa mukobwa yari muri art clip wa mukobwa ko nanje nkundumva kumenga ndafise n'isoni okay wo hanuriki abandi ba video queen canke abandi bakobwa bifuza kubona baziko biga bintu ari ibintu bugezweho wo bahanuriki nk'umuntu yavyigeze ntaco mbana umuhanura kuko umwe wese ni doyewe hari gihe abona ati reka nanje ndayijemwo iyi clip kugira mvume reka benshi bibaza ati bagiye mu ma clip kugira avume kubera clip yinini nawe nyene bivaye n'ingaruka mbi azoba yabibonyemwo nawe nyazovuga ati ebana je ndabihevye kabisa uko nta muntu ahanura umukobwa mugenzi we oya umuhanuye naco benga mu vya jalousie urumva wavuze ati umukobwa wese ivyo azumva ashaka gukora abikore mugahazogera igihe nkuko nanje igihe kigeze nkashira agapira hasi sivyo yego umva rero ko Anne Marie yamaze kubona ko ibi bintu ataco birimwo kandi binavanye n'umukunzi afise abantu mwagwa mu nyandikira ati gakobwa kuri Active turashaka urya mu mome twari twamushirika ko ari mu mome icuma nemeye ubwo ati turashaka urya mu mome kabisa aze muri clip yacu cira birarura ari mu rukundo kandi wo bari kumwe ntavyemera kandi na wewe wamaze gufata umwanzuro yuko bisubiramo kabisa Tawa rero wakoze kuduha umwanya wawe wakoze twaganiriye neza nibaze ko vyagenze neza nubwo kaciyemwe nta kundi ariko nibaze yuko vyagenze neza ubwira iki abakunzi ba Active abakunzi ba Active mwese ndabakunda cyane kandi muje kuri channel muge share subscribe comment
ciao ciao. Okay, merci. Shalom shalom ndabaramukije cyane ni Avira Muhimbare. Murabizi yuko iyo umwaka ugiye kurangira twaba dufise amashimwe menshi, dufise n'impamvu nyinshi zo gushima Imana. Kubw'ivyo amashimwe voice yarabateguriye concert izoba itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Ikaba yitiriwe amashimwe 2020. Tuboneye akaryo ko kubatumira muri abantu benshi kugira ngo muzoze muri iyo concert, tuzogira ibihe byiza byo guhimbaza Imana turi kumwe n'abaririmbyi basanzwe bari muri iyo level nka Edeni Banga, Aperi Nibwira n'abandi benshi, nanje nzoba ari ndi. Kwinjira n'amafaranga 10,000 gusa, kandi amafaranga 10,000 kuza gushigikira ibintu Imana biraza gutera amafaranga menshi. Kaze cyane muri benshi. Ikibanza bizoberamo ni CLM cyangwa Ace Odeo Palace ku bantu basanzwe bahazi uko isaha kizotangurira ko akaba ari 16 gushika 19 z'umugoroba. Kaze muri benshi dusangira ubuntu bw'Imana, kaze muri benshi tuzohimbaza Imana, kandi ndakwizeza ko muzogira ibihe byiza mwaraheza.